Tufurije umugoroba mwiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu abonye twumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze ngakuri no mbonesha kuri ya channel ya Burundi News TV mbonesha kuri imwe rudende bandanya kugenda bashikiriza amakuru akomeye cyane ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 17 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turubaha ikaze aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta komeje kugenda aravugwa cyane agaruka nyine mu bikomeje kugenda biratangazwa guturuka nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse by'umwariko ndetse ngaha mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi. Turaza kurabera hamwe rero by'umwariko amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aradushikaho muri uno mwanya muri rusange. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Igihugu cy'u Burundi harakomeje kugenda havugwa ubusuma ndetse by'umwariko n'ubujura bugendanye no kwiba ama essence ku ma station agiye atandukanye ndetse gushika ubu ngubu hakaba hongeye kugenda harafatwa abandi bapolisi by'umwariko bari bako baragerageza by'umwariko kwiba ibitoro ku ma station nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru aturuka by'umwariko mu nzego nkuru z'igipolisi ziravuga ko by'umwariko hamaze kugenda haratangwa amategeko akomakomeye cyane avuga yuko by'umwariko abapolisi bakomeje kugenda barafatirwa muri ibi bikorwa bagomba by'umwariko gufungwa ndetse bakaba bagomba gukatirwa urubakwiriye. Ni mu gihe by'umwariko bivuga ko rero hari bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane abasanzwe banafise ijambo rikomeye cyane muri kino gihugu akaba aribo bari kugenda babakoresha kugira ngo ibitoro babashe kuba bojya kubicuruza mu buryo bwa magendo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hakomeje kwibonekeza ikibazo cy'ibitoro rero mu gihe nga mu gihugu cacu cy'u Burundi nyine hamaze iminsi hari ikibazo cy'ibitoro ndetse gushika ubu ngubu mu nyuma y'uko General Neva avuze ko yigiriye ku ruganda aho gitunganyirizwa kugira ngo abashe kumenya ingene cyo bagikorwamo ndetse n'amafaranga kishugwa by'umwariko byaje gukurura umwuka mubi ndetse inshuro nyinshi bivuga ko igitoro kigiye kuboneka ariko gushika ubu ngubu kikaba gikomeje kugenda kiba ikibazo. Bamwe mu bayobozi bakuru rero nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ni bamwe mu bantu bari kugenda by'umwariko barifashisha abandi basirikare ndetse n'abapolisi bato by'umwariko aho aribo bari kuzana ubusuma mu kugerageza kwiba igitoro ndetse no kukinyuruza nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uwitwa Pacifique Nirahazwe asanzwe azwiho gutabariza abarundi bari mu kaga ndetse no mu byago by'umwariko ahejeje gushira amabanga menshi cyane y'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru akomeza kugenda avuga ko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwariko rero yaba ari kugenda aramererwa nabi n'ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma y'uko ari kugenda abona ko by'umwariko kuva yofata Burundi atana ahantu namwe yari yabugeza. Biravuga ko rero akomeje kugenda arakoresha inama z'ubutitsa inama zikomakomeye cyane zirimo rero by'umwariko kwemeza niba ashobora kutazongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa se ashobora gukomeza. N'umwanzuro rero bivuga ko ugomba gufatirwa n'ababarizwa muri CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari amakuru kandi akomeza kugenda adushibanya ndetse anagaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi n'ubundi hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye aho by'umwariko hakomeje kugenda hibazwa kuko niba General Neva ashobora kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa se by'umwariko ashobora kuba iyo bihagarika akareka abandi bagakomeza kugenda by'umwariko bakakomeza kugenda by'umwariko bitoreza ici kibanza. Turaza kurebera hamwe kandi n'andi makuru akomeye cyane by'umwariko muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. RDC yegaramye by'umwariko umugambi wa Tshisekedi wo kwiyegereza rero Kapiteni Sagahutu rero mu bagenzi biwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Naho muri Masisi M23 rero yafashe agace ka Rukopfu karamukiyemo imigwano ikaze cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe gushika ubu ngubu gushika uno mwanya by'umwariko bivuga ko n'ingwano zikomeje kugenda ziravuza ubuhuha nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Islamic State rero yaba irimo gushinga ibirindiro bishya muri Cabo Delgado hamaze igihe by'umwariko harimo harabera ingwano zikomakomeye cyane
cyane cyane izirimo ziri guhangana by'umwihariko n'abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda ndetse bafatanyije nabo muri icyo gihugu bari kugerageza kugarura amahoro n'ituze cyane cyane mu bice bya Cabo Delgado. Turaraba n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka tuyifurize kumererwa neza, tuyifurize amahoro y'Imana cyane, ndetse tunabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, aho by'umwihariko tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba. Abatwumviriza bari mu gihugu cy'u Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze muri ano makuru. Abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afurika, mu bumanuko bwa Afurika ndetse na Afurika yo hagati, ndetse by'umwihariko n'abandi batwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Niba ari ubwa mbere usanga kuri ino mbonesha kure yacu ari naho yanyu rero by'umwihariko ya Burundi News TV, bisonda ko ahanditse sabone kugira ngo by'umwihariko ubashe kujya urabana natwe udukurikira, wumviriza amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, nk'uko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Nk'uko kandi bikomeje kugenda biragaragara nga mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko biratangazwa, biravuga ko General Neva yaba akomeje kugenda arashyira ahagaragara amabanga y'igihugu, mu nyuma y'uko akomeje kugenda nawe arategwa ubwoba n'uburyo igihugu gikomeje kugenda kirarindimuka kirajya mu manga mu buryo bukomeye cyane. Urabye neza ingene igihugu cyifashe muri ino minsi, biragaragara neza yuko by'umwihariko abanyagihugu bafise ijambo, aho bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko atangorane bafise, ndetse by'umwihariko aho bagaragaza neza yuko bafise ingorane nyinshi atamutegetsi bafise. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero General Neva akomeje kugenda arakoranya inama zikomakomeye cyane, mu nyuma y'uko rero havuyemo inama ikomeye cyane y'abahoze bari ku rugamba. Ubu ngubu biravuga ko rero yaba yongeye kurongora inama ikomeye cyane yahuriyemo ababarizwa muri CNDD-FDD, abayobozi bakuru, aho bari bariko bararebera hamwe nyine uburyo bashobora gukoresha kugira ngo igihugu kibashe kuba cyosubira mu murongo, ndetse by'umwihariko bakanarabira hamwe uburyo General Neva niba ashobora kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe imbere, cyangwa ashobora kuba yobyihorera muri rusange. Bamwe mu Barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kugenda biyamira bavuga yuko ibyo kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nga mu gihugu cy'u Burundi ari akamaramaza, ndetse General Neva atarakwiye gukomeza kugerageza kurongora kino gihugu, mu nyuma y'uko bakomeza kugaragaza ko atanu na hamwe yigeze arakigeza muri rusange. Baba abanyagihugu barataka ubuzima buzimbye babayemo, ariko kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'abandi baherereye mu ntara y'Ibitoke, akaba atakindi bariko barasaba usibye by'umwihariko kugerageza by'umwihariko kumusaba yuko yo kugurura imipaka yugaye imuhuza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Pacifique Ninahazwe asanzwe ari umurundi utabariza abarundi bari mu kaga, ahejeje gutangaza amabanga amwe namwe ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, avuga yuko by'umwihariko igihugu caba kimaze kugenda kiramunanira kukirongora, ndetse gushika ubu ngubu akaba bivugwa yuko by'umwihariko ubu ngubu igihugu cyose kiriko kirarongorwa na madamu we Angelina Ndayishimiye, akaba ariwe aragenda aratanga amategeko muri rusange. Gushika ubu ngubu rero hari ubwoba bwinshi bw'uko hashobora kongera kwibonekeza iyindi kudeta mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bavuga ko noneho igiye kudeta yaba ibaye abantu benshi bashobora kuba boyishimira ndetse bakayishyigikira. Ni mu gihe kandi abandi bakomeza kugenda bagaragaza ko CNDD-FDD itari ikwiye gukomeza kugerageza gushakisha amahirwe yo kurongora kino gihugu cy'u Burundi. Hakomeje kugenda hagaragara kandi ubusuma ku masitasiyo agiye atandukanye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu minsi mike iheze rero nibwo haherutse gufatirwa abapolisi bamwe na bamwe bariko baragerageza by'umwihariko kunyereza igitoro kuri imwe mu masitasiyo,
nk'uko byaje kugenda biribonekeza, ndetse amakuru yihuta adafise ivumbi avuga ko by'umwihariko abo bapolisi bamwe na bamwe baciye barafungwa nk'uko byaje kugenda biragaragara, ndetse gushika ubu ngubu abandi batari bakeya bakaba baragiye by'umwihariko baranyuruzwa mu buryo bugiye butandukanye. Hari amakuru avuga ko by'umwihariko ngaha zimwe mu nzego nkuru zijejwe umutekano muri kino gihugu arizo zikomeje kugenda zirifashisha bano bapolisi bato bato kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bojya kunyuruza iki gitoro, mu gihe bivugwa ko rero kukigurisha mu buryo bwa magendu ari bimwe mu bintu biriko birunguka cyane cyangwa se birabahereza amafaranga menshi cyane nk'uko biriko biratangazwa. Ni ibibazo cyakora bikomeje kugenda byibonekeza nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse biranatangazwa ari bimwe mu bibazo bikomeye cyane ndetse binateye inkeke, aho abajejwe umutekano bakabaye baracungerera abanyagihugu aribo bakomeje kugenda by'umwihariko barasahura umutungo w'igihugu. General Neva rero yavuze ko atazigera na rimwe yihangana ubusuma bukomeje kugenda buragaragara mu gihe igitoro gikomeje kugenda kirabonwa n'umugabo agasiba undi. Brigadier wa polisi ukorera muri station ya polisi ya Rugombo ni mu ntara Cibitoke mu majyaruguru y'uburengero bw'u Burundi yarafashwe n'inzego z'ubutasi yiba essence cyangwa igitoro kuri station mu mugwa mukuru rero wa commune ya Rugombo. Niko rero bikomeza kugenda biratangazwa, abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda barasaba ibihano bikomakomeye cyane by'umwihariko kuri uyu mupolisi bagenzi be by'umwihariko bafatanyije, mu gihe by'umwihariko komiseri wa polisi mu ntara yemeje aya makuru ashimangira ko abajejwe iperereza bagikomeje kugenda baratahura abariko barakorana nawe. Amakuru avuga yuko rero by'umwihariko bagerageza kuza ari abapolisi benshi bakaza mu gihe cy'umugoroba, abakozi bo kuri iyo station bahejeje gutaha bakavuga ko rero baje kwacungerera umutekano, nyamara bafise gahunda ndetse n'intumbero yo kujya kuvoma igitoro bakajya kukigurisha mu buryo bwa magendo. Bivuga ko rero yafatanywe amabido menshi cyane y'ibitoro baba bari kujya barajya kugurisha, ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya akaba avuga yuko baba batumwa n'inzego nkuru z'igihugu. Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganji by'umwihariko mu byo ajejwe harimo n'intwaro yo hagati, iterambere rusange, yavuze yuko abapolisi bamwe na bamwe bakuru b'igihugu cy'u Burundi ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baragaragara mu bikorwa by'ubusuma bugendanye no kunyereza igitoro, aho bivuga ko rero bamaze kugenda barashinga bimeze nk'amasosiyete aho bariko barakirangura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo baze kukidandariza hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko coba kiriko kirahenda. Amakuru kandi akomeza kugenda dusomera avuga ko hariko harakogwa amatohoza menshi cyane kugira ngo amenyekane n'abandi bakomeje kugenda baragaragara muri ubwo busuma nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Leta y'u Burundi imaze iminsi irahangana n'ibura ry'ibitoro ryakomeje kugenda ribonekeza, ariko gushika ubu ngubu bikaba bikomeza kugenda bigaragara ndetse byerekanwa neza yuko imodoka zimwe na zimwe ziriko zirerekeza igitoro nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ku buryo mu gihe kizaza gishobora kuba cyoramaze kugenda kiratorerwa inyishu icyo kibazo. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko yigaramye amakuru avuga yuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu yaba by'umwihariko yaratangiye kwiyegereza abanyarwanda bagize uruhare mu jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nyine mu mwaka wa 1994 kugira ngo bamufashe rero mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni mu nyuma y'inyandiko zibanga rero zo ku igenekerezo ya 26 Nyakanga yashyizeho rero umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi yitwa Anatole Nkizo Komole, yagaragaje ko Tshisekedi rero amaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Nigeria kugira ngo by'umwihariko yohereze muri RDC abanyarwanda bashika muri 6 bahoze barakurikiranwa mu kugira uruhare by'umwihariko mu jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihugu c'icibanye cy'u Rwanda, by'umwihariko n'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda muri Arusha nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abo ni ni Kapiteni Sagahutu Innocent wari umusirikare ukomeye cyane mu gihe ca leta ya Habyarimana.
Nzuwomenye by'umwihariko Francis Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Ntagerura André ndetse na Zigira Nyirazo Protasi nk'uko biriko biratangazwa. Bamwe rero muri bo bamwe muri bo rero bafunguwe mu nyuma yo kurangiza igifungo bari barakatiwe mbere yo kwakirwa na Nigeria. Inyandiko zerekana yuko Tshisekedi yasabye Nigeri by'umwihariko kohereza muri Kongo bariya bagabo. Mu gihe by'umwihariko hari n'amakuru akomeza kugenda aravuga ko kuva muri Nyakanga bwana Tshisekedi yohereje mu ibanga rero intumwa yihariye Ali Lisau by'umwihariko Dinko muri Niger kugira ngo musabire ko rero abo banyarwanda bakoherezwa nga muri Kongo. Urwego rwa Loni rero rwashyizweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mwanabyaha rero by'umwihariko rwatangaje ko ku igerekerezo ya 15 Nyakanga Minisitiri w'Intebe wa Niger yahuye na Dinko ndetse na kandidatu Hamadu, umwavoka rero wunganira abo banyarwanda. Kwigenekerezo ya 14 Kanama aba bantu rero baganiriye n'intumwa ya Tshisekedi nk'uko biriko biratangazwa. Perezida wa RDC icakora by'umwihariko kuri uyu wa kabiri yayigaramye ibyo kuba rero ibyo kuba by'umwihariko bakomeje kwegereza Sagahutu ndetse na bagenzi biwe nk'uko bigaragazwa ndetse n'inyandiko ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Yagize ati presence ya RDC irahakana yivuye mu nyuma ibyo kuba rero yaratanze manda idasanzwe yerekeye ku kuganira kwidegembya kw'abahutu rero bashika muri 6 bo mu Rwanda baburanishijwe n'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha rwashiriyeho u Rwanda. Iyi rero ni inyandiko ni impimbano ikomeye cyane. Tshisekedi biravuga ko rero kwiyegereza bari abanyarwanda mu gihe by'umwihariko bamwe muri bo rero nka Sagahutu bamaze igihe bagaragaza ko rero biteguye gutanga umusanzu mu guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ni umugambi kandi bwana Tshisekedi ubwe rero yemeje ko ashyigikiye mu mwaka uheze, ubwo rero yeguraga ko rero ubwo yeruraga yuko yifuza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yita umwansi w'igihugu ciwe. U Rwanda rushinza Perezida Tshisekedi rero by'umwihariko kuba ahuriye muri uyu mugambi n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ndetse uyu muhari by'umwihariko n'ingabo za Kongo bikaba bisanzwe birafatanya mu guhangana ndetse no kurasa ku muhari wa M23 cane nga mu ndwano zimaze imisi ziraba kuva mu mpera zo mu kwezi guheze. Rero Kinshasa na Kigali bari mu biganiro bigamije gusenya uyu muhari ufatwa nka nyirabayazana w'umwuka mubi uri hagati y'impande zombi. Gusa amakuru akavuga yuko RDC yaba iherutse kwitambika gahunda yo kurandura burundu. Amakuru kandi adafise ivumbi ariko aragaragaza ndetse anerekana neza yuko byose byaba byarashyizwemo cyangwa se byaragiwemo n'igihugu cy'u Burundi, aho cyamaze kugenda kigaragaza ndetse by'umwihariko kinerekana neza yuko by'umwihariko atampungenge ndetse atana ikibazo na gitoya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko kandi bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, abategetsi bo muri Kongo baherutse guhura n'ab'i Burundi baza kurabira hamwe uburyo bobasha gusibanganya ndetse by'umwihariko no kuziba icyo gikomeje kugenda kiribonekeza mu bikorwa bigendanye n'ingwano, aho umwari wa M23 ukomeje kugenda urabafatana ibice byinshi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aha rero by'umwihariko niho havuye igitekerezo cyo kongera imbaraga ndetse n'ingufu no kongerera by'umwihariko ibikoresho abasoda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bakomeza kugenda barafatanya, ariko ibigendanye no gusenya no guhiga umuhari wa FDLR bibashe kuba byohagarara. Ingwano zikomeye cyane zabaye kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 17 Nzeri umwaka wa 2024 mu nkengero z'agace ka Kaniro muri teritwari ya Masisi ni hagati ya FARDC ndetse n'umuhari wa M23, aho bivugwa ko rero uyu muhari wamaze gufata agace ka Rukofu nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko rero inzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zari zihejeje gutangaza ndetse no kuvuga yuko nazo ziherutse gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. N'ingwano kandi bivuga ko rero yatanguye isaa 8 z'urukerera, mu gihe rero M23 yo ivuga ko yatanguye saa 6 n'igice, bituma rero abanyagihugu benshi bata ibyabo abandi bahasiga ubuzima nk'uko biko biratangazwa. Umwe mu bagize societe civile wavuganye na Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru
ariko atifuje yuko amazina yiwe atangazwa. Yagize ati kuva saa munani z'igitondo ingwano hagati ya FARDC n'umuhari wa M23 yarikomeje hafi ya Kaniro. Inyeshamba zarafashe umujyi wa Rukopfu, ingwano ikaba ikomeje hafi ya Kaniro nk'uko biko biratangazwa. Yongeye ko kandi abaturage benshi cyane bataye rero ibyabo kubera urusaku rw'imbunda ziremereye cyane nini n'into zariko ziravugwa. Ibi bije bishimangira rero ibyari byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka hari mu gatondo ko kuwa kabiri by'umwariko aho yagize ati kuri uyu wa kabiri rero kwigenekezo ya 17 nzeri umwaka wa 2024 ahagana mu masaha 6 n'igice z'ijoro ibitero by'urugomo rero byakozwe n'ingabo zishyize hamwe rero z'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasiye uturere dutuwe cyane cyane Rukopfu, Gisuma, Bufaransa ndetse n'ahitwa Zunguruka. Bivuga ko kandi by'umwariko ibi bitero byaje kugenda birahitana ubuzima bw'abatari bakeya, abandi bakaba baje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Izi ngwano kandi zikomeje kugenda ziraba mu gihe mu minsi mike yiheze aribwo ku ruhande rwa M23 baje kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko kugira ngo babashe kuba bokomeza kugenda bigwanaho ndetse banafata by'umwariko ibindi bice bigiye bitandukanye. Mu masaha aheze rero ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zavuze ko zamaze kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye z'ibyambaye umuhari wa M23. Icakora uyu muhari ntaco wigeze uratangaza kuri ibi biriko biravugwa, ariko amakuru yihuta adafise ivumbi agaragaza ko inshuro nyinshi ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwariko zakomeje kugenda ziratanga amakuru, ariko amakuru y'ibihuha nazo ubwazo ziba ziriko zirabesha. Urugamba rurakomeje mu gihe bivugwa ko umuhari wa M23 wa ufise intumbero zo kwerekeza mu bice bya za Rubumbashi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye kugira ngo bagotagote igihugu hose, mu gihe Tshisekedi atari yemera kuboganira. Twongere gusubira amasaha ari imbere.